Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data n'abashiki bacu muri hano kuri jewe n'ihirwe ridasanzwe kubana namwe muno mwanya kugira ngo sangire namwe umwanya wo kuyaga ku ijambo ry'Imana hamwe n'umugambi wayo ugenewe iki gihe c'iherezo. Kristo muri Luka igice ca 24 umurongo wa 44 kugeza ku 49 yaravuze ibi vyabaye igihe yari yamaze kuzuka biyumvira yuko ari umuzimu, nuko abasaba ikintu cyo kurya, bamuha igipande c'ifi, bamuha n'igipande c'ubuki, arira imbere yabo. Hanyuma arababwira ataya n'amajambo yanje nababwira nkiri kumwe namwe, yingene vyanditswe kuri jewe byose mu vyagezwe vya Mose no mu majambo y'abavugishwa n'Imana no muri Zaburi bikwiye gushika, maze abongura ubwenge ngo batahure ivyanditswe. Arababwira ati niko vyanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bapfuye ku munsi ugira gatatu, kandi yuko kwihana no guharirwa ivyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu. Namwe muri vyabona vyo kuvuga ivyo. Umve, ngira mbarungikire ico data yasezeranye, ariko mugume mu gisagara c'i Yerusalemu kugeza aho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Abavanaho abashitsa aharabana n'i Betaniya, aterura amaboko arabahezagira. Akibahezagira atandukanywa nabo, aduzwa mu ijuru. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, bama mu rusengero budasiba bashima Imana. Amen. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Turabonye ivyabaye hariya mu misi y'ukuza kwa mbere kwa Kristo, aho umugambi w'ubucunguzi, aho ivyari biri umwagazi w'intama wa Pasika ubwo ubwoko bw'Abaheburayo bwatanze umunsi umwe mbere yo kuva muri Egiputa. Kandi uwo mwagazi w'intama wa Pasika ubwo imyaka yose buri muryango watanga, muri Yesu niho washikirijwe. Hanyuma kandi n'ibindi bimaze vy'ibikoko vyatangirwa Imana navyo nyene vyashikirijwe muri Yesu. Ikimazi c'isuguru y'impene naco nyene cashikirijwe muri Yesu. Ikimazi c'ikimasa ico muherezi mukuru yitangira we nyene bwiwe ndetse agatangira n'abandi baherezi, naco nyene cashikirijwe muri Yesu, kuko ibimazi vyose vy'ivyaha vyashikirijwe muri Yesu. Rero murabe, igihe Yesu yaza kugira ngo ashitse izo shusho zose n'ingero, kuko hari hashushanijwe mu isezerano rya kera, muri izo shusho zose n'ingero hari hashushanirijwemwo ivyo Mesiya azokora mu kuza kwiwe kwa mbere. Ariko murabe, abigishwa ba Yesu Kristo ntibatahura ibintu byose vyaterezwa kuba kuri Yesu. Ntibatahura ko Yesu nk'uko umugambi w'ubucunguzi uri yatereza gupfa. Igihe kimwe igihe Yesu yamubwira ko atereza gupfa ariko ko hanyuma azozuka, Petero yamubwiye ati ibintu nk'ivyo ntibikakubeko, kubera ko yamubwiye ko yatereza kuja i Yerusalemu
kandi ko bari kumufata bakamucira urubanza hanyuma bakamwica ariko kumusugira gatatu ko azozuka. Igihe rero Petero yumva ibyo byose bizoba kuri Yesu yaravuze ati ibintu nk'ibyo ntibikakubeko. Mu gihe umuntu azi yuko agiye mu gisagara runaka ko azogira impanuka canke hagira ikibazo canke ko bazomufata bakamwica, nukuri uwo muntu ntiyoja mw'ico kibanza. Rero ati ibyo bintu ntibikakubeko. Yashaka kwanka ko Yesu aje Yerusalemu, ariko yatereza kuja Yerusalemu kugira ngo agore igikorwa c'ubucunguzi, kandi byatereza kuba mu gihe c'Imana, kuko Imana ntiyemera ikintu kibaye mu gihe kitari co. Umugambi wayo buri kintu cose gifise igihe caco. Mwiyumvire nk'umuntu muri iki gihe yovuga ati ndi intumwa y'igihe ca kabiri c'ishengero, ati kandi ubu nibwo butumwa bw'igihe ca kabiri, yobaje yacerewe. Intumwa y'igihe ca kabiri yaramaze kuza, yaranagiye, ariko niyo atari kuza muri ico gihe yoba yaracerewe cane kugira ngo aze. Murabona kuko Imana umugambi wayo buri kintu cose igifise mu gihe caco. Rero nko mu gihe Pawulo canke Irene canke Marte yogaragara muri iki gihe avuga yuko ari intumwa y'iki gihe, nabo nyene yoba bikoze hanze y'igihe, yobaje mu gihe kitari co. Kubera iki? Kuko bo babaye intumwa zibihe babayemwo. Mu gihe rero yogerageza kuba intumwa y'igihe cacu, ntabwo yoshobora kwinjira nk'intumwa y'igihe cacu, kuko Imana byose yaramaze kubitegura ivy'igihe cacu. Nico gituma itagira intumwa zibiri icarimwe mu gihe kimwe, igira intumwa imwe gusa. No muri buri kiringo igira intumwa imwe gusa. Kandi ni gake cyane intumwa zibiri z'ibiringo zamenyana. Dufise gusa akarorero kamwe canke tubiri. Ku karorero ka Adamu na Seti, bo baramenyanye kuko Seti yari umwana wa Adamu. Ku karorero ka Seti naho hamwe na Nowa ntituzi yuko baba barageze ubwo bamenyana. Ivyo kumbure twoza kubigenzura hanyuma, ariko uhereye ubwo kabandanya baba batandukanye cyane. Mu ntango nivyo. Kubera iki? Kuko mu ntango bamara imyaka myinshi, kugeza ubwo abantu rimwe na rimwe babona abuzukuru babo, abuzukuruza hamwe n'iki kandi babona abantu benshi ngaho, barabonana kugeza no mu runganwe rwa kane, kandi ntibazi yuko bamara, kuko Metusalemu yamaze imyaka 939, kandi twavuga yuko buri myaka 50 umwe mu bana, twavuga umwana wa Metusalemu yubatse, kandi reka turabe imyaka yari afise umwana wiwe wa mbere. Ubwa mbere ntibahangayika nk'uko no munsi ugwaruka ruhangayika mu kubaka bakiri bato no kuronka abana bihuse. Ubwa mbere umuntu yaronka umwana wa mbere afise imyaka 40, 50, 60, rimwe na rimwe akarenza n'imyaka 100 kugira ngo aronke umwana wa mbere. Nuko rero bubaka batakiri bato cyane, ariko mu gihe twebwe turiko turabamwo ntabwo umuntu amara imyaka myinshi. Kubw'ivyo rero ni vyiza yuko ugwaruka rwubaka rukiri ruto kugira ngo baronke abana bakiri bato, nuko abana babo nibagira imyaka 10 na 15 baboneke nk'abapapa babo, abapapa canke abapapa babo baboneke nk'abana babo bakiri bato, nuko bityo banezerezwe n'imiryango yabo bakiri bato. Ntabwo boza kurindira ngo bazorinde gusaza, kuko umugore agira igihe runaka cyo kugira ngo aronke umwana, aronke abana atagize ibibazo. Uherebwe kabandanya ashobora kugira ibibazo, cyo gituma adakuye kurindira cyane nk'uko bwa mbere barindira. Murabe, umuntu ashobora kumara imyaka 900 yashobora kuvuga ati nubu ndacafise umwanya, ati nubu ndacafise umwanya, ati ntezo gukora cyane, ati ntezo kubaka, ndetse n'ivyo bintu byose
nuko bubaka basa n'abacerewe ariko umuntu amara imyaka 900 kubaka amaze imyaka 100 ivyo vyari hafi nk'icicumi c'ubuzima bwiwe. Kandi umuntu amara imyaka 90 nuko rero kubaka mwitegereze umuntu amara imyaka 90 icicumi c'ubuzima bwiwe ni imyaka ingahe? Ni imyaka 9. Kandi umuntu muri kijya gihe yaba afise imyaka 90 nuko akazomara imyaka 900 yaba afise kimwe c'icumi c'ubuzima bwiwe yari ameze nk'umwana muto w'imyaka 9 wo ngaha. Ni kuvuga ko ugereranije n'imyaka bashobora kumara abantu, nuko rero umuntu w'imyaka 90 yashobora kuvuga ati n'ubu ndacara umuyabaga canke umwana, ati n'ubu ndacara umwana. Ni vyiza muri Yesaya igice ca 65 haratubwira yuko umwana azopfa amaze imyaka 100. Kuko ugereranije imyaka 1000 ariyo izoba ari imyaka 1000 ariyo izoba inganje imyaka 1000, icicumi c'imyaka 1000 ni imyaka 100. Rero umuntu azopfa mu nganje imyaka 1000 amaze imyaka 100 azoba apfuye ari umwana mutoya agereranwa n'umwana w'imyaka 10 wo mu gihe cacu. Canke nuko hazoba urupfu mu nganje imyaka 1000, yego nivyo, ariko atari urupfu ko batoranijwe, ko abatoranijwe bazoba bari mu mibiri yabo ihoraho kandi hawo bwiza, kandi bazoba bami bari kumwe n'umukunzi wacu umwami Yesu Kristo. Ariko abasigaye bo mu bihugu bazokwinjira mu nganje y'imyaka 1000 nuko bakazogirirwa ibakwe ryo kwinjira mu nganje y'imyaka 1000. Biravugwa yuko umwana azopfa amaze imyaka 100, no kuvuga yuko umuntu afise imyaka 100 mu nganje y'imyaka 1000 akazoba atarumwizera, uwo muntu azoba arangije igihe ciwe c'ubuzima mu nganje y'imyaka 1000. Kandi biravugwa yuko umunyabyaha nawe azopfa amaze imyaka ingana gute? Imyaka 100 nawe nyene. No kuvuga yuko umunyabyaha ubutazoba yarihanye ngo ahindukirire Imana mu nganje y'imyaka 1000, ku myaka 100 azorangiza igihe ciwe, amara igihe kirekire kurusha ico abantu bamara ubu. Nuko mu nganje y'imyaka 1000 hazoba hariko haravuga ubutumwa, higishwa ijambo ry'Imana nk'uko bivugwa muri Habakuki igice ca 2:14, ahatubwira hati hose ku mugwa wanje wera ntihazoba hakiri ibijyana, kuko kumenya uhoraho kuzoba kuzuye mw'isi nk'uko amazi abugereye mu kiyaga. Ni kuvuga ngo isi izokuzura ubumenyi bw'ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza kwa Kristo mu bwiza bwiwe. Kandi ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo nibwo isi izokuzura, kandi abo mu nganje y'imyaka 1000 batazoba arabizera mu bintu byose bizoba biriko birigishwa mu nganje y'imyaka 1000. Uburenganzira bwabwo kugira ngo babandanye babaho mu bwo bwami buzogera ku myaka ingahe? Ku myaka 100. Rero mu nganje y'imyaka 1000 bazobandanya kandi babyara abahungu n'abakobwa ababa mu bihugu bitandukanye, kandi twiteze yuko mu nganje y'imyaka 1000 hazokuzura kandi huzure cyane abanyamerika Latine na Karayibe. No kuvuga ko kubyo twoshobora kubona biciye mu mugambi w'Imana, igitigiri kinini c'ababa mu nganje y'imyaka 1000 ni nk'uko bazoba abanyamerika Latine na Karayibe. Kandi kuri jewe ni ivy'umunezero udasanzwe hamwe no gukengurukira Imana ko mu nganje y'imyaka 1000 abantu bazoba ku isi mu bihugu, ni kuvuga ngo ngaha ku isi mu bihugu by'abanyamerika Latine na Karayibe tuzi igitigiri bazogira mu nganje y'imyaka 1000, nambe igitigiri kizohinduka.
ni vyiza nk'akarorero igice co muri Aziya ntoya tuzoshobora kucitirira mutagatifu Pawulo kuko hariho Brazil ifise igisagara citwa mutagatifu Pawulo kubera iki kitoba ikibanza co muri Aziya ntoya aho Pawulo yabereye intumwa igisagara ca Pawulo canke igihugu ca mutagatifu Pawulo ni vyiza muri Brazil nuko rero barubashe Pawulo mu kwitirira umugwa mukuru izina ryiwe kandi vyogenda gute bitiriye igihugu cose igihugu gishushanwa n'ikibanza aho mutagatifu Pawulo yabereye intumwa ko barukubaha Pawulo mu buryo budasanzwe kwitirira izina ryiwe igihugu cose hanyuma twise izina rya Irene ikibanza kirimwo Bufaransa ubu ndetse n'ibindi kandi kumbure ivyo bibanza bizokwagurwa bibe binini nuko bikwire kandi umubumbe w'isi ushobora kuzogabugwamwo ibice bingahe twovuga mu migabane 8 kandi se yo turekera igitigiri c'8 kikaba icacu n'izina ry'igitigiri c'8 isi vyo biturekera Imana yarabiteguye isi n'ijuru bitararemwa ariko natwe iyo tuza guhitamwo natwe nyene twari guhitamwo mw'ubwo buryo ubw'Imana yabikoze isi itararemwa buri mugabane twari kuwita izina rya buri ntumwa rero nimba igisagara c'Imana yacu mbega nirihe zina Imana izocita ni izina ryayo rihoraho iryo niryo zina ry'umugwa w'Imana yacu rero mwitegereze namwe niba Imana igiye kwita canke namba yise Yerusalemu nziza Yerusalemu nsha Yerusalemu yo mwijuru izina ry'iyo Yerusalemu ni izina ry'Imana nuko rero nk'ubwo buryo nyene Imana niko izobikora ku migabane izobihari mu nganji y'imyaka 1000 aho turahafise akarorero mwabyo buryo nyene Imana yagiriye igisagara cayo rero uturere hamwe n'ibihe vy'ishengero navyo nyene vyitwa amazina y'intumwa y'ivyo bihe by'ishengero akarorero turagafise kandi kuri Isirayeli yo mw'isi mbega Isirayeli yo kw'isi ntibayise izina rya Yakobo rya Isirayeli kandi ntibise uduce dutandukanye canke ibibanza bitandukanye vya Isirayeli mbega ntibavyise izina rya buri umwe mu bana ba Yakobo murabe Imana ifise uburyo bwo gukora kandi rero mbega kuri Isirayeli yo mwijuru ho ni gute Isirayeli yo mwijuru mwitegereze namwe nayo nyene ifise abagabo bahambaye cane abamarayika ntumwa bibihendwe by'ishengero bitandukanye uhereye ngaha kugeza ngaha hejuru kandi nta mazina meza hari kurusha ayo mazina ku bihugu canke imigabane izobihari mu nganji y'imyaka 1000 kandi imbere ya buri mugabane mu vy'ukuri hazoba hari marayika ntumwa w'ico kibanza kandi hazoba n'intwaro iyo ivyagezwe n'Imana bizoba ari vyo vyiganziye ayo mahanga yose rero dushobora kubona ko Isirayeli yo kw'isi ihanga ry'Abaheburayo rishushanya Isirayeli yo mwijuru kandi namba igishushanyo cawe mu gihe ushize ikiganza cawe ku muco hakaba hariho uruhome kiboneka ko kiriko intoke zitanu wewe uravye ikiganza cawe mbega usanga hariko intoke zingahe nta rundi rutoke uzosanga rwameze ku ruhande uzosanga naco nyene kiriko intoke zitanu rero
dushobora kubona yuko muri Isirayeli yo ku isi hishushanije mu Isirayeli yo mu ijuru cyo kimwe no mu ngoro ya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo naho nyene hishushanizwamwo ingoro yo mu ijuru ingoro y'Imana yo mu ijuru ndetse mu yandi majambo hishushanijwemwo ingoro y'umwami Yesu Kristo aryo shengero ryiwe. Rero dushobora kubona ko biciye mu byanditswe turabona turashobora kubona igihe cacu gishushanijwe hariya. Dushobora kandi no kubona abo turi bo umugambi w'Imana. Nk'akarorero mu ngoro, ingoro ifise igice cyo hanze, ifise ahera n'ahera ha cane, kandi irembo ry'iburasirazuba riri hehe? Iburasirazuba. Canke Isirayeli iri mu burasirazuba bwo hagati canke mu burasirazuba, kandi hariya hatanguriye ikiringo c'ubuntu. Kandi mu burasirazuba hariya niho hari irembo ry'iburasirazuba Yesu Kristo umucunguzi wacu, aha kwinjira abo bose bamwizera nk'umucunguzi wacu kugira ngo binjire he? Mu nzu y'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo. Kandi iburengerazuba hari iki? Ahera ha cane h'ingoro y'Imana, ahari hari isanduku y'isezerano, abakerubi babiri hamwe n'ubwiza bw'Imana hagati mu bakerubi babiri. No mu nyubako rero y'ingoro ya Yesu Kristo turabona yuko igice c'ahera ha cane yagishize muri Amerika Latine na Karayibe, ariyo iri iburengerazuba, na kuvuga ngo mu burengero. Kandi isezerano rya Kristo muri Matayo igice ca 24 umurongo wa 27 nuko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera gute? Kuzomera nk'umuravyo urabiriza hehe? Iburasirazuba. Habere kuza kwa mbere kwa Kristo nuko ukiyerekanira hehe? Iburengerazuba. Rero murabe Kristo mu ntambuko zitandukanye yacikirije kuza kwiyo kwa mbere ngaho, nuko arabandanya ari nk'umuravyo agenda kugeza arabagiraniye hehe? Iburengerazuba mu gihe cy'ubureko bw'imfuruka muri Amerika Latine na Karayibe. Aho niho arabagiranira nk'umuravyo umwana w'umuntu mu kuza kwiyo kwa kabiri ari kumwe n'abamarayika biwe, kandi aho niho umwana w'umuntu nk'umuravyo, mwibuke yararabagiranye ubwa mbere. Nimwumve igikurikira hanyuma. Imituragaro ndwiye mu byahishuriwe Yohana igice c'icumi turabona yuko ari mu kuza k'umwana w'umuntu nk'umuravyo urabagirana, nuko ukarabagiranira iburengerazuba hakumvikana imituragaro, kandi iryo n'ijwi rya Kristo asemerera nk'uko intare yivuga. Kandi nk'uko abantu benshi iyo imiravyo iriko irarabagirana ndetse imituragaro igaturagara baca bagira ubwoba, uko niko kandi biba no ku bantu bamwe bamwe bahuye n'intare iriko irahuma. Buri muntu wese yogira ubwoba, kumbure umuntu yogira ubwoba co kimwe nuko imiravyo ibiriko irarabagirana imituragaro nayo ituragara. Rero dushobora kubona yuko twebwe muri Amerika Latine na Karayibe twagenewe igice ciza co mu mugambi w'Imana, igice c'iburengerazuba arico gice c'ahera ha cane h'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo. Rero biciye mu byanditswe twebwe turabona yuko hariho ahera n'ahera ha cane, ndetse turafise kandi n'igice co hanze. Igice cyo hanze kiri imbere, ariko kandi kiri no ku mpande. Ku mpande hariho igice cyo hanze Gamigere. Imbere hariho igice cyo hanze, ariko kandi igice cyo hanze kizunguruka iyo ngoro yose, ijya nino y'iyo ngoro. Mu byahishuwe rero igice ca 11 reka turabe ico tubwirwa ngaho. Zari ndamukanyo gusa, ariko biragaragara yuko mwizo ndamukanyo ariko harapamwe ibintu ngaha. Reka tubitange hanyuma turaza. Haravuga ngo bampa irenga rimeze nk'inkoni, bati va hasi ugere urusengero rw'Imana. Mwibuke yuko ari ingoro y'Imana.
n'igicaniro n'abarusengeramo, ariko intangaro iri hanze y'urusengero ariko mbega intangaro ni iyihe Miguel? Ni igice cyo hanze. Reka turabe. Ariko intangaro y'urusengero uyireke ntuyigere, kuko yahawe abanyamahanga, kandi n'igisagara cera bazogisiribanga amezi 42. Aho dushobora kubona ko kuri Isirayeli, kuri Yerusalemu hariya haje igihe kigoye cyane, kandi ibyo binashushanya mu ngoro y'Imana, bishushanya ko ku gice gishushanwa n'igice cyo hanze hari inkumi z'ibijuju, aho ico gice cyahawe inkumi z'ibijuju, ko haje gufyondwa hanyuma kuzohinduka agatotezo gushika no ku rupfu, aho bazokwicwa inkumi z'ibijuju badafise amavuta. Nico gituma hanyuma bagaragara mu byahishuriwe Yohana igice cya 15 bari ku kiyaga c'ibirahuri, haravuga hati, mbona ikindi kimenyetso mu ijuru gihambaye gitangaza abamarayika kandi bafise ivyagondwe n'ivyo vyiherezo, kuko muri ivyo ariho uburake bw'Imana buraherezwa. Mbona igisa n'ikiyaga c'ibirahuri kivanze n'umuriro, mbona abatabarutse banesheje ca gikoko n'igishushanyo caco n'igitigiri c'izina ryaco, bahagaze kuri ico kiyaga c'ibirahuri bafise inanga z'Imana. Kandi ikiyaga c'umuringa mu ngoro ya Mose hamwe no mu ngoro ya Salomo cari kiri hehe? Cari kiri mu gice cyo hanze. Rero iryo sinzi niryo mu gice cyo hanze c'inzu y'Imana baririmba indirimbo ya Mose umusavye w'Imana. Kubera iki? Kuko ku munsi wa nyuma iryo sinzi ata muntu n'umwe yoshobora kuriharura, riza mu bakozi bwa Mose, aribwo bakozi bwa nyuma buzoba bwigaragaje mu ishengero rya Yesu Kristo, hanyuma no mu bwoko bw'Heburayo, hamwe n'ubukozi bwa Eliya mu ncuro ya 5 n'ubwa Yesu mu ncuro ya 2, n'indirimbo ya wa mwagazi. Kubera iki? Kuko aho niho hazoba hari ubukozi bwa Yesu bwigaragaje ubundi busha, bati, ibikorwa byawe birahambaye kandi biratangaje, Mwami Imana ushobora byose, inzira zawe nizo kugororoka no kuri, Mukama w'amahanga. Ninde atazogutinya ga Mwami canke atazohimbaza izina ryawe? Kubera iki? Kuko iryo zina rizoba rigaragarijwe ngaho, kuko ari wowe wenyene wera, amahanga yose azoza akwikubita imbere agusenge, kuko amateka yawe agororotse aseruwe. Ni muri ico gihe c'ibihano vy'Imana bizoba birikubega ku isi, niho izo nkumi z'ibijuju canke zitagira ubwenge niho zizopfa mu kabaro gakomeye, kuko igikoko kizobica kibahonye, ariko bazopfa nk'abamaratiri, kandi uwo n'umugisha udasanzwe kuri bo. Kandi ngaha murabe ingene Kristo atwereka ibintu bizoba biriko biraba ku bantu bazoba bari mu gice cyo hanze, ariko niyo hari abaterijwe n'Imana bakuru no munsi wa nyuma bari ahera cyane h'ingoro y'Imana. Kubw'ivyo rero tuzoca gusa mu gufyondwa, kandi twavuga ko ari ugufyondwa koroshe ugereranije no gufyondwa hamwe no gutotezwa ishengero ryagize mu bihe vyaheze. Ariko igice cyo gutotezwa gukomeye cyane kizogwa ku nkumi z'ibijuju, kuko muri ico gihe abatoranijwe bazoba bari kumwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu myaka 3 n'igice, banezerezwa uwo munsi mukuru udasanzwe mwijuru. Tuzoba twamaze kugira imibiri yacu mishasha, ntabwo tuzogira ibibazo nk'ibyo dufise ubu. Hanyuma hamaze kurangira akabaro gakomeye ngaha ku isi, hakamara kurangira no munsi mukuru w'amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mwijuru, aho buri muntu wese, buri mwana w'umuhungu n'umukobwa w'Imana azogererwa na Kristo, Imana ikazomuha ingero yiwe, hanyuma tuzogaruka ku isi kugira ngo
tuganzanye na Kristo mu nganje iwe y'imyaka igihumbi turi kumwe n'umukundi wacu mwami Yesu Kristo. Rero dushobora kubona ingene mu mugambi w'Imana wo mu gihe cacu ufise urimwo uduce dutandukanye, ariko ikituraje ishinga cyane na gace gafite n'isano n'abatonejwe n'Imana. Ariko ibintu byose twoshobora gukora tubikorera inkumi z'ibijuju tuzobikora, kuko nabo nyene bashingiye kubatonejwe n'Imana, kandi byarapfutswe ko katurabe ngaha papuro gw'icumi. Hanyuma duheze tugende dusozera urupapuro rw'icumi akarongo ka 99 mu gitabo c'imirongo haravuga ngo mw'uwo munota nyene ubwo isi y'amadini yo hanze azotangura kwakira ubutumwa, iyo azoba ari isaha neza neza yo kuza kwiwe. Igihe inkumi z'ibijuju igihe bazotahura yuko badafise amavuta ahagije mu matara yabo, n'igihe baza kugira ngo badodore ku rugi kugira ngo bayaronke, aho niho neza neza umugeni yagiye. Igihe aho ni inkumi z'ubwenge zagiye, bo ntibinjiye, no kuvuga ngo inkumi z'ibijuju ntizinjiye. Oya, amadini yabo ntazoshobora kwinjira, yoyo ntazogira amahirwe. Mu gihe ubwo ubutumwa buzoba buri burakwiragira, ishengero rizoba ryagiye. Rero ubwa mbere mwitegereze namwe, inkumi z'ibijuju zizogira umwanya w'amahirwe, bazokwakira ubutumwa. Havuze yuko igihe isi y'amadini izotangura kwakira ubutumwa, iyo azoba ari isaha yo kuza kwiwe. Kandi iyo havuzwe ku munsi w'umwami canke ku munsi wa nyuma, ni imyaka igihumbi ku biremwa abantu. Iyo havuzwe naho ku isaha imwe y'Imana, haba ariko havugwa ku myaka 41 n'amezi 8. Muri iyo ntambuko rero y'Imana y'imyaka 41 n'amezi 8 niho isi y'amadini azoba ari karakira ubutumwa. Nigihe ubwo kandi inkumi z'ubwenge zizokwinjira na Kristo, zizoba ziri imbere hamwe na Kristo. Mbega bazoba ari hehe? Bazoba ari ngaha imbere mu gihe cy'ibirori zifuruka, bari kumwe na Kristo. Hanyuma urugi ruzokugagwa, kuko hazoba hamaze kwinjira buri muntu wese izina ryiwe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kandi hari abantu benshi mu migwi yose amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, kandi bamwe bari hanze, ntabwo bari mu kibanza na kimwe, ariko ubutumwa butegerezwa kubashikira bose kugira ngo hashobore kuzura igitigiri c'abatonejwe n'Imana. Turafise igikorwa ico naco no kujana ubutumwa tubujana mu bibanza byose, kugira ngo Kristo ahamagara yegeranya abatonejwe biwe mu gihe cy'ibirori kuzifuruka, kuzura igitigiri c'abatonejwe n'Imana. Nuko bapfuye bizira Kristo bazuke, natwe bakiri bazima duheza duhindurwe. Turafise igikorwa twahawe na Kristo nk'uko byabaye ku batonejwe n'Imana hamwe n'intumwa zo mu bihe vyaheze. Rero turabonye igikorwa cyacu cyarico igikorwa dukora mu gikorwa ca Kristo kugira ngo huzure igitigiri c'abatonejwe n'Imana. Kandi mw'ico gikorwa nico dukoramwo buri gihe mw'ishengero rya Yesu Kristo, biciye mu bihe bitandukanye. Bose bamye ari intwari, baratanze ubuzima bwabo baha Kristo mu bihe vyaheze nk'abamaratiri, ndetse kandi baranakoreye Kristo, bakorana ubugingo bwose n'urukundo rw'Imana. Bamwe bakora cyane kurusha abandi, kuko nubwo bose bamye ari intwari, muri izo ntwari harimwo abantu ari intwari cyane kurusha izindi ntwari. Kurusha izo ntwari nyene harimwo bamwe
baba badasanzwe mu ntambako zitandukanye zo muri kahise ka Bibiliya. Mu ntwari zose Dawidi yari afise, turabona yuko yari afise intwari zaza imbere y'izindi. Uko niko kandi biba no mu gihugu ca Yesu Kristo. Muri buri gihe ndetse na buri kiringo, intumwa ya buri gihe ni intwari y'ico gihe, kandi hamwe nawe abari kumwe n'ishengero rya Yesu Kristo nk'ishengero ry'intwari rikora mu gihugu ca Kristo, rikaguma rihagaze rititaye ku bintu abo mw'isi bovuga barigwanye canke bakagwanya intumwa Imana yarirungikiye. Kandi muri abo bose bagize ishengero rya Yesu Kristo baba ari intwari, hariho intwari muri bo ziba zunze ubumwe n'intumwa, bakajyana ubutumwa ku giti cyabo, ndetse kandi bagakora neza neza mu bijyanye n'umutungo kugira ngo igikorwa kibandanye kije imbere buri munsi mu bunyarutsi, mu muvuduko udasanzwe. Abo ni intwari zidasanzwe kurusha abagoma bacecetse bakaza gusa kuw'Imana mu bikorane hamwe no mu yindi minsi yo mwiyinga, nuko ntibaheze ngo bakore cyane nk'uko abandi bakora. Abandi bashize umutima wabo n'ubugingo bwabo bwose na mpwemu n'ingufu zabo zose kugira ngo bakore mu gihugu cya Kristo. Abo ni intwari zo mu ntwari, kandi hamwe nabo Imana ikorana nabo, igakora ibintu ndetse no hanze y'urwo rushengero, igakorera no mu kindi kibano mu bindi bihugu ndetse no mu gihugu cyose canke mu bindi bihugu navyo. Rero murabe namwe ingene habaye intwari mu gihe ca Dawidi, harabaye intwari mu gihe c'abavugishwa n'Imana batandukanye, mu gihe ca Mose naho nyene Yosuwa na Kalebu babaye intwari zagumye ku ruhande rwa Mose, kandi babayemo umugisha ku ihanga ry'Abaheburayo ryose, kuko hanyuma Yosuwa niwe yashikanye ihanga ry'Abaheburayo mu gihugu c'isezerano. Kalebu nawe yagumye yunze ubumwe na Yosuwa. Murabe Yosuwa urya musore yapfuye muri Egiputa, hanyuma uwo musore niwe yinjije abantu mu gihugu c'isezerano kuko Imana yari kumwe nawe. Murabona ko ataco bitwaye imyaka umuntu yoba afise, ashobora kuba intwari, ashobora kuba intwari mu ishengero rya Yesu Kristo. Rero tubandanye tuje imbere buri gihe dukora mu gihugu cya Kristo n'ubugingo bwacu bwose n'umutima wacu wose, kandi nitwamara kuba turi kumwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, tuzomenyekana nk'intwari z'iki gihe c'iherezo. Kandi mu ntwari nuko rero hazovamwo bamwe bameze nk'intwari zo mu ntwari, ni ukuvuga abantu b'intwari cyane kurusha intwari zo mu gihe cyacu. Ni ukuvuga ngo bafise ubutwari bukomeye cyane kurusha ubw'izindi ntwari zagize, kuko bitanze ubugingo bwabo n'umutima wabo n'ingufu zose, ndetse barakora atari kugira gusa ngo biyuzuze, ariko kugira ngo bafashe igikorwa c'Imana kugira ngo kibandanye kije imbere. Kandi intwari zimeze nk'uko twashobora kuvuga yuko intsinzi yamaze gushinganishwa ku ntwari zimeze nk'uko. Kandi si uko gusa hari intwari mu gihe cacu, ariko kandi ni uko turi kumwe na marayika w'isezerano, inkingi y'umuriro. Ni inkingi y'umuriro niyo iduha ubwo butwari, niyo ituma tuba intwari kugira ngo tubane nayo nk'ibikoresho vyayo kuri uno munsi wa nyuma. Kuri je waramugisha hamwe n'ihigwe ridasanzwe kubana namwe muri uno mwanya, ndabamenyesha ndabashingira intahe y'igikorwa c'ishengero rya Yesu Kristo hamwe n'intwari ishengero rizogira muri iki gihe c'iherezo. Kandi novuga nti Pawulo yari kuba yaripfuje kugira izi ntwari dufise muri iki gihe, ndetse kandi na buri umwe wese mu ntumwa zo mu bihe vyaheze, namwe ni Dr. Branham nabo nyene yari kuba yaripfuje kugira izi ntwari Kristo afise kuri uno munsi wa nyuma mu gihe c'ibuye rikomeza ifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami. Buri gihe cose
cari kwipfuza kugira izi ntwari zo mu iki gihe ariko zashizwe mu gihe cy'ibireko bizifuruka buri ntumwa yose yo mu bihe byaheze byari kumunezera cyane kugira umugwi wo mu gihe cyacu ariko twebwe twashizwe ngaha dufise umugisha udasanzwe uw'Imana itigeze gutanga mu gihe canke ikiringo na kimwe kandi twebwe twashizwe muri iki gihe nico gituma ishengero rya Yesu Kristo muri ntamboko ryoshobora kuvuga rikabwira Yerusalemu hamwe n'ihanga ry'abaheburayo ryose riti ntimumpanga amaso kuko nirabura kuko izuba ariryo ryanyirabuje nuko umwana w'umuntu aje nk'izuba mu maso hiwe hameze nk'izuba ariko kuza kwiwe nk'umwami w'abami hamwe n'uganza abaganza kuko izuba ni umwami w'iminyasi kandi Kristo no mukuza kwiwe kwa kabiri ni umwami w'abami n'uganza abaganza n'izuba ry'ubugororotsi kugira ngo amurikire mu kwigaragaza kwiwe no kwishura kwiwe amurikire ikiringo c'ubwami mu kimpumbi c'indwi ni vyiza turabonye umugisha udasanzwe twahawe hamwe n'igikorwa c'ishengero rya Yesu Kristo mu ntamboko zitandukanye n'igikorwa caryo muri iki gihe c'iherezo kandi twabonye yuko ishengero rizogira intwari muri iki gihe nk'uko ryagize intwari mu gihe caheze none intwari zo mu gihe zo muri iki gihe c'iherezo mu ishengero rya Yesu Kristo zire turi ngaha aha mu gisagara ca Guatemala hari umugwi muri Saniruka naho nyene hari uwundi mugwi ndetse no mu bibanza bitandukanye byo muri Republika ya Guatemala no mu bibanza bitandukanye byo muri Amerika Latine na Karayibe hariho n'abandi kandi mu bindi bihugu ndetse no ku yindi migabane Imana ibahezagire cyane kandi bakoreshe cyane mu gikorwa cayo ntwari za Yesu Kristo umwana wa Dawidi kuri no munsi wa nyuma mu gihe c'ibireko bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami ese marayika w'isezerano Yesu Kristo yobahezagira kandi akabarinda kandi abakoresha cyane mu gikorwa ciwe kandi abatetse imbere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'ibintu bigaragara navyo mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo amen kandi amen ndasigana hamwe natwe bundi busha Revera Miguel Bermudez Marine